ishyirahamwe Hope Design ryatoye umugambi kuva aho mu mwaka uheze twatangura igice cya mbere cyo gutanga ubushimwe mu gutanga intege mu kwankuraja abana b'abaye aba mbere batatu muri concours national. Twagiye imbere kuko ishyirahamwe Hope Design ntiryari gutera imbere y'igihugu kitigisha abana, ntitwari gutangura turi babiri, ariko n'umunsi twaba tugeze ku barenga 60 bakora mu ishyirahamwe. Iyo ndero rero niyo yatumye dutera imbere, niyo yatumye ishyirahamwe ryacu ritera imbere, nacyo gituma rero duteje cyane abo bana batatu babaye aba mbere, ariko twasanze ikibanza cya gatatu kirimo babiri kubera baranganije. Ni ukuvuga rero turaguha agashimwe abana bane, batatu uwa gatatu n'uwa kane baraja kumenya agashimwe. Ababyeyi barungitse abana ku ishuri na cyane cyane abo bana tuvuga urushimwe bari ngaha, ndabateza kandi nkeza n'ababyeyi bose bamenyesheje ku ishuri. Ariko kandi abakwizatunga, abikorera utwabo, abatanga ubuzi, ndabatumirira gushiramo ingufu kuko uno munsi igihugu nimba kiriko kirigisha abana, nimba minisiteri iriko irashiramo ingufu kugira ngo amashuri atere imbere, abikorera utwabo, abakwizatunga batabishizemo ingufu, ubushomeri bugomba kurengera amashuri bize. Naco gituma rero ingufu zo kugwiza itunga zitegerezwa gushingira kandi no ku mashuri abana baba bariko bariga. Mu mwaka uheze barakunda icyumviro nk'iki, ariko kandi uwo mwaka naho umushikiranganji yavyakiranye ukwezi kwinshi. Ndabasavye mu kumena amashyi. Gufashanya rero mu ntwaro n'abikorera n'abagwizatunga hamwe n'ayandi mashyirahamwe icyo bita PPP, partenariat public et privé, nibyo bizomara ubukene mu Burundi, nibyo bizoteza imbere igihugu cyacu. Nagomba rero isaba umushikiranganji aze amfashe gutanga ubushimwe kugira ngo abana baze bame bibuka ko babaye aba mbere kandi bibatere iteka n'abazogenda. Umwana yize kw'ishuri ryo mu Ngagara, Ecole d'Excellence, yitwa Nitunga Wilson, n'umuguteza cyane. Yaronse amanota 99%. Ekera. Iryo shuri no mu mwaka w'ibihumbi bibiri rya mbere, turakeje kandi n'umurongo. Iwacu barahabona, Imana ibahase, ugaruka kw'iwacu murabona, Imana ibahase, imiseranze yacu ntirahabona, indera y'Imana ibahase, abageni b'iwacu ntibagoheka, indera y'Imana ibahase, abanyeshure b'iwacu barabyumva, indera y'Imana ibahase, musitane iwacu ngo arabyumva. Yaronse 96% n'amanota ashimishije cyane. Akaba yiga kuri Excellence Ecole d'Excellence mu Rwanda. Makamba oye! Akaba yaronse miliyoni y'umwaka. Ishimizwe Crystal yiga kuri Ecole d'Excellence Matana, akaba yaronse nawe umiliyoni. Uno munsi rero tugize igihe kigira kabiri, deuxième édition yo gutanga ubushimwe, aho twiyumviriye gutanga ubushimwe ku bana ba mbere batatu, bijanye nuko abana bamenye cyane ari iterambere ku gihugu, abana bamenye gusumba ari iterambere ry'igihugu. Tugafatiraho rero tukabwira abandi tuti gerageza mu baba mbere aba kabiri kugira ngo muzoteze imbere igihugu. Abana baronse ubushimwe mu mwaka uheze twarabakurikiranye kandi turamenya neza yuko bari kubaraba n'akarorero mu mashuri barimwo, ariko kandi batoyi babo bakarabarabirako. Batoyi babo barabirako bavuga bati ujya mwana naho yaronse ry'amafaranga nanje noshobora kuyaronka.
naco gituma rero igihambaye s'amafaranga ariko igihambaye nuko umwana aja hejuru akavugwa mu izina umushikiranganje akamukeza abanyagihugu bandi baje bakamukeza ivyo ntibizokwigira byibagirwa mu mutima wiwe bimufasha rero kuba karorero mu mashuri no mu mibereho yindi abagwizatunga barakwiye kubifatirako kuko twebwe twabigize turiko twiyumvira indero y'abana nayo iteye imbere niyo igaruka igateza imbere amashirahamwe twoja hamwe tukagwiza abaronka ubushimwe mbere amashuri atari make akamenya ivyo bintu ko bibaho kandi bakashima bakabifatirako bagateza imbere abana kwiga ni kimwe kumenya n'ikindi ariko kandi kumenya wasumbije abandi n'ikindi ndababwiye rero ntija kubikorwa indwi ya mbere tukiri ku ishuri wamenga amashuri ntaratangura neza nibaje kubikorwa rero guhera uno munsi nkuko umushikiranganje yabisubiyemo baje kubikorwa bateza imbere imiryango yabo biteza imbere igihugu kibonerweho